narigeze kwakira abagabo 10 hamwe numva yuko kubera urazi ko kiriya mugabo wese aba afise inguvu ziwe ku buryo yaho numva yuko umubiri utepese hamwe numva guhaguruka aho nicaye binaniye. Nasanze akazi k'ubumara yari akazi kagoye cyane kandi n'akazi karuhisha kandi n'akazi ukishinze kukabamwo imyaka yose ufa nabi. Jewe nabuze papa wanje mfise imyaka 12. Je nari umwana w'inkerebusi muhira kwa mama na papa, mugabo mu nyuma ivyo birahava bivanye n'ubuzima papa wanje yaciye ajamwo na mama wanje, kugera uwo mwanya n'isaha papa wanje amaze gupfa ubuzima bwanje bwaciye buhagarara cane kandi bwongera burasubira inyuma. Aho yapfa mama wanje yari mu Mpimba Ngozi, mpaka haragera n'igihe ishuri ndariheba bivanye n'ukungene nava kw'ishuri nkabura ifungurwa. Mu nyuma maze guheba ishuri mama wanje yamaze imyaka ishika ku 10 ari mu bohero rya Ngozi, ibohero rikuru. Yaravuye yamaze kuvayo araturera mu buzima bugoye, hamwe jeje nyene numva ko mbabaye ku buzima mama wanje yariko aratureramwo. Mu nyuma mbona ubuzima ndakwiza imyaka 15, kwija imyaka 15 mbona ubuzima nyene ntibugenda butera bwanka. Mu nyuma niho naca mpura n'umugenzi wanje arambwira ati burya rero hariho ahantu ku kabare hashushe. Ndagenda ndicara arangurira ifanta, angurira ifanta mbona haraje umuntu ampamagaye w'umuhungu. Ndamubwira ushaka kumbwira iki? Ngo ndakubwira. Ndamubwira ntoyamera nk'utinye. Burya wa mukobwa niwe yaca ambwira ntutinye, genda wumvirize ivyo akubwira. Ndagenda na wa muhungu mu hoteli turaryama mpaka mu gitondo arampaye amafaranga. Uwo munsi rya mbere turarana n'uwo mugabo, nukuri muri iryo joro ntivyanyoroheye kubera aribwo bwa mbere naratimbishije nyene ndakanyisha nyene, ni hamwe nyene h'umubabaro. ndavuga ati nti none gamana je ibi bintu navyemereye iki? Ndavuga nti mbere ndiyumvira ndavuga nti je ibi bintu sinzonabisubiramwo kubera ingorane nahuye naryo muri iryo joro. Uwo mugabo yari yaborewe arambuza amahoro, sinaryamye. Mu nyuma nyene n'ubundi wa mugenzi wanje arambwira ati uno munsi mbona gute turasubira kugenda? Burya wa mukobwa araza kuntora inyuma y'iminsi 2 turasubirayo. Dusubiyeyo n'ubundi ndasubira ndaronka uwundi muntu antongoza. Wa muntu antongoje n'ubundi turagenda, yari yafashe ihoteli turagenda turararana, twumvikana yuko wowe yampaye amafaranga angana n'ibihumbi 10. Bukeye mu gitondo burya y'amafaranga kubera yari yaborewe nta nayo yampaye, numva yuko vyabaye ifaha gusa nakoreye ubusa. Nca ndaronka abagenzi baza baraza ngaha i Bujumbura, baza bakaza barambwira ati hari ahantu i Bujumbura hashushe, ugiye ntubura amafaranga, ubona gute tugiye nawe ukamanuka tukakumanukana? Ndababwira ntoya nti je sinogenda i Bujumbura kubera kuja gutangura ubuzima nk'ubwo ahantu ata muryango ufise birangora. Umuryango ni twebwe nyene tugende, uzoshikira mu hoteli uzobaho mu buzima bwiza. Ndanka mugabo uko mbonye bamanutse i Bujumbura baduze nkabona baza basa neza kandi baza bafise amafaranga, nkabona bariko bararangura imigambi yabo myiza. Mu nyuma nanje ndavuga ati nisha naho napfuye kwanka, reka ahubwo rero nanje ndabegere kugira baze banjane nanje hahantu. Burya narabegereye barambwira ati tuzomanuka ku munsi wa 4 utegura itike. Ico gihe itike yari amafaranga 2,500. Utegura itike tuvyuka tugenda.
nanje nyene ndamenyera ndagenda ndabibamwo buhoro buhoro ndabimenyera mpaka ndamenyera. Inyuma y'ukwezi nari maze kuronka amafaranga angana nk'amafaranga 300,000 nyuma y'ukwezi. Aho naraguzemwo impuzu, naraguzemwo ibintu bimeze neza nyene mvuga ati nti aha nzoduga nanje wa muvyeyi wanje ibintu bigende neza. Nyuma y'ukwezi urumva yuko naciye nduga, maze gushika muhira mama abonye ya mafaranga kwanza ndayamweretse nti aya mafaranga nayanje. Arambwiraga mwana wanje aya mafaranga wayakuye? Ndamubwira nararose akazi i Bujumbura, nkora ahantu mu kabare i Bujumbura, natwawe n'abagenzi banje. Aratangara aravuga ati naho woba ukora mu kabare muri uku kwezi aya mafaranga n'ibi bintu vyose wombwira yuko ari ayo baguhemvye? Ndamubwira mama ego nayo bampemvye, aho hantu dukora hariho amafaranga. Mu nyuma ndicara ndavuga nti mugabo sinoba muri ubu buzima ntabibwiye umuvyeyi wanje ubuzima noba ndimwo, kubera ivyo ndashobora kugira nk'ikibazo ntabimubariye agaca usanga ndiko ndamutera ingorane. Mu nyuma n'ubundi nduze burya naramushize pembeni turicara turi babiri, ndamubwira nti burya rero mama ni jewe nanse kukubwiza ukuri, urazi ko naguhenze yuko namanutse i Bujumbura nkora i Bujumbura mu kabare, nti burya jewe ubu ibintu vyo mu kabare vyarangoye narabihevye, ntubu jewe ndironderera kandi nta mugabo mfise. Ngo urondera gutega mwana wanje? Jewe ndi muri ba bandi bisumamwo. Ngo bisumamwo gutega mwana wanje? Jewe nkora akazi k'ubumaraya, mbona ntavyakiriye neza, ndabona ko ababaye. Mugabo mu nyuma ndamuhendahenda ndamubwira ati nti mugabo jewe naho ndabirimwo sindabirimwo kukunezerwa, ndabirimwo kubw'ubuzima kugira ndabe yuko twobaho. Arambwira nti mwana wanje ubwo si ubuzima n'ukuri, uraraba basi urekane navyo. Ndamubwira nti ja ku mavi rero usengere kugira bigende neza, Imana idufashe ndabe yuko nshobora kubivamwo. Ingorane nahuye nazo narashobora nko kujana n'umugabo twavuganye amafaranga ampa, tukaryamana ya mafaranga ntayampe, ahubwo aho kumpa amafaranga ndayamusavye akandengerako n'amakofe, ingumi, ugasanga ntashe nakomeretse, isura yavyimvye. Umugabo twahura naramubwira ati turikingira kubera kenshi naragendana udufuko nagenda kudutora muri ABUBEF, naratwamana. Hari igihe rero ushobora guhura n'intambamyi y'umugabo akakubera intambamyi, akanka kwambara agafuko mukarinda kugwana kugira akambare, canke akambara no kugakura akagakura. Rero je ikintu shima Imana nuko mu buzima nabayemwo bwo kugendana n'abagabo benshi, Imana yankingiye, naripimisha buri mezi 3 nkasanga ndakomeye. Nico kintu nashimiye Imana, no kugera uno munsi ndacakomeye, ndi muzima, nta ngwara nigeze nkurayo. Je nkiri mutonya kubera nari nkifise amaraso ashushe, narashobora no kuronderwa n'abagabo 10 ku munsi, mugabo muri abo bagabo 10 sinabakira bose, narashobora kwakira nk'abagabo 5. Yego narigeze kwakira abagabo 10, hamwe numva yuko kubera urazi ko umukira mugabo wese aba afise inguvu ziwe, ku buryo yaho numva yuko umubiri utepese, hamwe numva no guhaguruka aho nicaye binaniye. Mu nyuma rero haca haraduka haraza abantu barambwira ati hariho woshobora kuronka abantu bangana na 30 b'abakobwa kugira tugire semineri. Ndavuga ntego nobarondera nkabaronka. Burya b'abantu baravuga ati urabarondera tugire semineri tuzobaha 10,000 muri iyo semineri. Burya w'abantu baraza baradukoresha ya semineri, baratwigisha ngene dushobora kuja mu bintu vy'amashirahamwe kugira tuze turaguranana twongera dukotiza. Ndaba muri bwa buzima, ubuzima ndabumenyera, ndibagira yuko nigeze no kuja muri bwa buzima
bugoye bwo kwisumamwo ndabaho no kugera uno munsi. Burya mu nyuma ndasubira ndaronka uwundi mugabo ankunda arambwira ati je nagushimye nkeneye ndagutware, mfise umwana akwije imyaka 5. Nambwira ati none urankunda? Ego ndagukunda, uzonkundira umwana wanje? Nukuri uwo mwana wawe nzomugukundira kubera nanje naravyaye ndafise umwana. Ndamubwira ati ntihariho abagabo bagukunda bakakwankira umwana, ntuzobe muri ba bandi unshire mu nzu nyankira umwana wigire ngo urankunda. Aravuga ati nti nukuri je nzokurerana n'umwana wawe, ico azoshaka nzomuha, nawe ico uzoshaka nzoguha. Ndaraba ndavuga nti none ga Mana, burya jewe sinzoshobora kuguma nibana nirerana umwana, nireka nemere. Burya naravyemeye wa mugabo turabana mpaka kugera uno munsi n'uwo mugabo tuvyaranye abana 2 b'abahungu. Je nko mu vyo nagenda camwo si amafaranga yoroshe, kubera nabonye yuko kugira uyaronke ntivyoroshe, biragoye gose. Ego biragoye kabisa. None amafaranga uzorinda kurya, hari igihe uraza abahungu bararushanya inguvu, hariho umuhungu usanga afise inguvu nyinshi, umwe akumirako hamwe wumva uvuga nti Mana n'amahera ukayamusubiza, akakunanira guca amafaranga. None wumva urinzwe usubiza amafaranga umwana w'umuhungu, si uko uba wumva yuko umubiri wanse uvuga nti reka ndayasubize kubera naniwe? Ego kawaida abantu ntituri bamwe. Je nkanje nk'ubuzima nagenda camwo, nasanze akazi k'ubumara yari akazi kagoye cyane, kandi n'akazi karuhisha, kandi n'akazi ukishinze kukabamwo imyaka yose ufa nabi. Ugize Imana rero ukavayo hakiri kare, naco gituma ushimira Imana. Jewe nk'uko aho ngeze nk'abana b'abakobwa baba bakiriko baraja muri uwo mwuga w'ubumaraya, nukuri bakiri bato, ari uwoba yumva abona yuko atakimugoye yoshaka agahagarikiraho, kubera n'ubuzima bugoye, n'amafaranga agoye guca, n'amafaranga urumva uvuga nti ni indyankuge, nta n'urukundo rubamwo, nta n'umugisha bibamwo.